Salut, nitwa Ahmed Nirerikuze, ndi psychologue educateur, nize ivy'inyifato n'indero mu gwaruka, akaba ari navyo nkora mw'ishirahamwe ndongoye ITIM, ishirahamwe rifasha rikongera rigaherekeza ugwaruka mu buzima bwo gutozwa indero, haba mu mashure, mu miryango, mu centre de rééducation, mu orphelinat, ndetse n'ahandi hose botwitura kubw'ikibazo c'indero n'inyifato. Ishirahamwe ITIM rihari kubera iki? Rifasha ugwaruka kubera iki? Ni kubera ko hari ikibazo c'abanyeshure bakunda guheba amashure canke ntibige, canke niyo bize bakiga nabi. Murabizi yuko hari abiga bakiga banywa urumogi, bakiga banywa ibiyayuramutwe, bakiga bafise inyifato zitari nziza, kandi abo bakayamara, ariko ubuzima bukurikira ishure ntibushobore gutanga igicapo ciza c'akamaro vy'ukuri ko kwiga. Rero murazi yuko inyifato n'indero nivyo bishobora kugaragaza ubuzima bw'imiryango canke ubuzima bw'ikibano. Hama inyifato mu miryango, inyifato z'abavyeyi nizo zishobora kugira ingaruka nziza canke mbi ku buzima bw'umwana, ndetse no ku buzima bw'amashure bw'uwo mwana. Si abavyeyi gusa ariko no kw'ishure, aho hose ushobora gusanga abantu bafasha abana, inyifato zabo zishobora kugira ingaruka k'urwo rwaruka. Hariho ibimenyetso bikunda kugaragaza ko umwana vy'ukuri ariko aranka ishure kubera kumbure inyifato zitari nziza yakuye ahandi, canke kumbure kw'ishusho, ku gicapo asigaye aha ishure, kubera kumbure entourage aba arimwo. Ukabona umwana wawe ariko arasubira inyuma mu bijanye n'ivyigwa, canke ugasanga amanota ariko araronka si meza, canke ugasanga arasiba kw'ishure, canke ugasanga aracererwa kenshi, ugasanga agendera hatahora agendera atari heza, agendana n'abantu badafise inyifato zitari nziza, ugasanga asigaye anywa ibiyayuramutwe. Ivyo vyovyo nuko ushobora kubibona utevye. Ni vyiza kwitura ishirahamwe ITIM kuko rifise abizi ivy'inyifato n'indero bashobora kumenya iyi nyifato iciriko iravako, bagaheza bagafasha mu guhinduka k'uwo mwana, ndetse bikanafasha mu kumuherekeza mu buzima bwiwe bw'ishure kugira ashobore kubandanya. Ishirahamwe ITIM rikaba rifise abo twokwita aba psychologue educateur canke aba psychologue accompagnateur bashobora kugufasha muri kimwe canke ikindi kugira umwana wawe ashobore kubandanya ishure kandi afise inyifato nziza. Mu biruhuko canke mu gihe abana bataba bari kw'ishure, twarabateguriye canke turabategurira mu gihe cose ibikorwa bishobora gutuma abana bashobora kuba encadre neza, bakareka kuja mu bibanza bishobora gutuma banka ishure. Ishirahamwe ITIM rikaba ryarabateguriye no muri grande vacances ibikorwa bishobora gufasha umwana mu buzima bw'umubiri, le physique, mu buzima émotionnel, aho mu bigumbagumba ashobora gufashwa, ndetse no mu buzima bwo gukabura ubwenge. Ibikorwa bishobora gufasha mu bwo buryo vyarateguwe n'aba animateur baba babishoboye, bakaba bahari ku bwabo. Rero iyandikwa rikaba ririko riraba kuko bientôt, ndetse twaratanguye kubafasha kuko iyo twakiriye umuvyeyi akatubwira consultation ibitanguye, diagnostic ibitanguye, umuntu aca atangura gukora akazi kajanye no gufasha umuvyeyi ndetse n'umwana. Ariko iryo shirahamwe ntirifasha abana gusa, rirafasha n'abavyeyi kuko ibikomere vyo mu buzima ndetse n'ubuzima bw'umuryango en general bufise ingaruka bushobora kuzana ku buzima bw'umwana. Nico gituma duheza tugafasha n'abavyeyi mu gihe batwituye. Ishirahamwe ITIM rikaba rikorera muri quartier Muyaga, avenue Mpota numero 4, ni muri zone Gihosha. Mufise vyinshi vyo kubaza murashobora kuduhamagara ku nimero 71 226 383.
nkaba ndabashimiye, murakoze.